ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Tukigenekerezo rya 2021 umwaka wa 2020 muri za RPA mwadukurikira muciye ku winga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BE muciye ku rubuga Facebook naho mwandika RPA ijwe ry'abanyagihugu ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Ikoreshwa y'ijambo ry'Imana mu bya politike bigigwa n'umugambwe CNDD-FDD niryo nubu ririko rakoreshwa n'imande zibiri zihanganye muri umugambwe zifa uzoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mwana makuru twabiteguye. Impunzi z'abarundi zigera kuri 34 nizo zimaze kwirukanwa n'igipolisi mu ikambi ya Nyarugusu ni mu gihugu ca Tanzania. Abo bakaba ari barasubiriye gusaba ubuhungiro ubugira kabiri muri yo kambi. Nayo mu igabane turiho cyo kuruno wa 21 RPA ibashikana mu gisagara ca Kigali ku mugwa mukuru w'igihugu c'u Rwanda aho tuganira n'umurundi yahunze asanzwe akora akazi ko kotsa inyama bita umucopo. Mwebwe ivyuma ni Fabrice mu rukundo uko afata amasanamu ni MSTV niyunge ko mwe mwese mukomotega abiri ndabahaye ikazi. Ano makuru reka tuhere mu gisata ca politike ikoreshwa y'ijambo ry'Imana mu vya politike bigigwa na CNDD-FDD niryo nubu ririko rirakoreshwa ku kibazo cyo gutora umukandida azosubirira Petero Nkurunziza mu matora yemereje. Uretse ko ubu biriko bikoreshwa agati y'abahiganirwa muri umugambwe uruhande rwa Petero Nkurunziza rukoresha abavugishwa bavuye hanze uruhande rw'umukuru umugambwe Evariste Ndayishimiye nago rukaba ruriko gwibanda kuri Ecclesia Katolika Bob Rugurika. Kubona abanyepolitike bemera bagashira Imana imbere kandi bakabishira no mu ngiro. Ayo majambo yatanguye gukoreshwa n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza imbere yuko abo mugenzo mu bategetsi b'inzego z'igihugu no mu mugambwe CNDD-FDD. Uretse ko muri kino gihe ayo majambo ariko akoreshwa hagati yabo nyene mu mpari zo gutora umukandida azoba y'umukuru w'igihugu yimirije. Impari zikomeye zishobora no gukwega karambaraye mu mugambwe CNDD-FDD. Mu gikorane cyo kwigina imyaka 14 bamaze ku butegetsi cyabereye mu ntara ya Bubanza mu kwezi k'umunani, Petero Nkurunziza yarakoze utugenegene yitiriye ibitangaza vy'Imana acatangaza ko mu ntara ya Bubanza hagiye kuva ikintu gikomeye. Abazi neza Nkurunziza basiguye yuko yashatse kuvuga umukandida mbere nka bose baca bumva ko yashatse kuvuga umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda asanzwe avuka muri yo ntara ya Bubanza. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019 urukurukuru rwavuga ko atawundi mukandida atari Evariste Ndayishimiye. Petero Nkurunziza ntiyatevye kubibeshuza. Abereye mu ntara ya Gitega umuvuga butumwa Tanzania yaciye avuga ati ndugure twamugina Yoshua ntaraboneka ndugaye twamugina. Bisigura ko umukandida ataramenyekana mu mvugo yabo muri CNDD-FDD. Umukuru w'umugambwe Varisito Ndayishimiye ngo ntiyatevye kwishura mu gihe bizwi ko Petero Nkurunziza aba yagendaniwe n'isinzi ry'imigwi y'abaririmbyi y'abaprotestanti ngo haci hakurikirana urutavana ko gw'indirimbo z'imigwi y'abakatolika mbere ngo bamaze kugabira Petero Nkurunziza haca haririmbwa indirimbo ya gikatolika izwi cyane ku izina rya Sinogenda ntashimye. Abari ngaho batumyesha ko mu mvugo isa n'imigani Petero Nkurunziza yavuze mu ijambo giwe ryo gusezera ibikorane ati nduguruye twamugina. Ivyari binyegejwe biratanguye kuja ahabona ndugaye twamugina. Ayo majambo akaba ngo yatahuwe n'abazi umukino barimo. Muri kino gihe rero bose ngo bakaba biteze izina ry'umukandida azova mu gikorane kigiye kumara iminsi 3 mu ntara ya Gitega kuva ku magenekerezo
igenekerezo ya 2023 gushika ku igenekerezo ya 2025 imbere y'ikoraniro rizoca riba ku munsi w'Imana igenekerezo ya 2026 hagati aho ikirere ngo coba atari ciza mu bo mu nzego zo hejuru zegwa n'ikibazo c'umukandida. Arakoze Bob Rugurika umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu atera akamo ubushikiranganje bw'akazi guhagarika ingingo yo gukata amafaranga amajana 5 ku mishahara y'abigisha agenewe urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona mu iganiro yahaye abamesha makuru kuri uyu wa kabiri urongoye uwo mugwi asabire kugwa gihuta batatu mu barongoye amasendika y'abigisha bari mu mvuto kubera biyamirije uwo mugambi hamwe no gushira imbere inzira y'ibiganiro idonido na Emmanuel Nungeko. Muri ico kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Nyecumugu w'abantu batanu wari washinzwe na CNIDH kwigenekerezo rya 10 uko kwezi kugira ngo utohoze kubijanye n'umugambi w'ikatwa ry'amafaranga amajana 5 ku mishahara y'abigisha. Umukuru wa CNIDH arashimuko igikorwa cahawe uwo mugwi cagenze. Umugwi w'igihugu CNIDH urakenguruka ububangutsi n'ubwitonzi byaranze abategetsi bemeye kwitaba no kwishura ku bibazo byariko biratohozwa tutiragiye n'abigisha ba ruguru mu gihugu bemeye kuyaga n'uwo mugwi w'itohoza. Muri CNIDH rero bemeza ko ugukata amafaranga y'abigisha batagishijwe inama ataho bitaniye no kubahohotera. CNIDH iremeza ko gukata ayo mafaranga ku mishahara y'abigisha batagishijwe inama ari uguhohotera uburenganzira n'umwidegemvyo wabo bisanzwe bikingiwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ategekanya ko kwinjira mu ishirahamwe ari uburenganzira bwa buri muntu atari agahato. Sixte Vinyini Muraba arongoye CNIDH atera kamo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kubangira kuri iyo ngingo yo gukata ayo mafaranga hamwe no gushira imbere inzira y'ibiganiro. Ibisabwa ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta kubangira ku gikorwa cyo gukata ku mishahara mu kurindira ko bushikirizwa inzandiko z'abarimu bateye ko umukono biyemeje ko bashaka guterera mu runani Kosesona. Kurekura abaserukira abari mu mashirahamwe aharanira inyungu z'abarimu bafunzwe kandi bariko baharanira amateka yabo hashigwe imbere umumvikano hagati y'abari mu matati. Mu Rwandiko urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona rwashiza habona bamenyesha ko ikiringo cyo kwiyandikisha mu gushigikira umugambi wo gufashanya congerejwe ko imisi 11 no kuvuga gushika kwa 31 mu gihe cari gitegekanijwe kurangira kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20. Arakoze na Emmanuel Nyungeko imyaka 10 niyo senare nkuru y'igihugu ya Gitega yaciriye kuri uyu wa mbere abanywanyi babiri b'umugambwe SNL bo muri commune ya Bugendana Samuel Ndikumana umwigisha ku ishuri nshingiro ryacishwa hamwe na Bernard Gahungu bafashwe bari kumwe ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15/0 uyu mwaka bafatwa n'imbonera kure zagiriza uwo mwigisha kuba avuye kwigisha umugambwe ku mutumba cishwa mbere izo mbonera kure zigira ko zana n'abakubagura. Igipolisi cyo muri commune ya Bugendana cyaciye kibatwara uko ari babiri gufungirwa mu gasho ka commune imbere yo kwimurirwa bukeye bwaho mu bohero rikuru rya Gitega. Icaha cagirizwa abanywanyi b'umugambwe SNL uko ari babiri cyavuye gihinduka ubu mutungane bukaba bwabagirije icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu no gucyoza inzego zihari. Muri kino gihe uboburanira akaba yiteguriye kunguruza urubanza. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwarondeye Terence Manirambona ajeje gutanga amakuru umugambwe SNL ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BE.
Mu gisata cyo kumenyesha amakuru ahamisha amakuru w'ikinyamakuru iwacu Egide Harerimana Terence Monzeze Agnes Ndirubusa hamwe na Christine Kamikaze barakwije iminsi 92 bafunzwe bagezwe ku ginekerezo rya 22 gitugutu umwaka wa 2019 mu ntara y'Ubanza mu gihe baragiye yo gutohoza amakuru ajanye n'umutekano warohungabanye muri komine Musigati abamesha amakuru cyo kimwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza barayukishijwe kuwa 3 Kigarama umwaka weze muri senare nkuru y'intara ya Bubanza urubanza rukaba rwashizwe mu mwiherero abamesha makuru bagizwa icaha cyo kurana n'abahungabanya umutekano w'igihugu amashirahamwe atandukanye iyo mu gihugu na mpuzamakungu akaba gumasaba ko abamesha makuru bore kugwa narijya ngo atakindi bazira atari ukora akazi kabo Uburundi buriko buriga ukuntu buzohora butanga abakozi baje gukorera mu bihugu by'abarabu biciye mu nzira zizwi n'u Burundi ngo bushore kandi kuguma bakurikirana byashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi nandi makungu mu iganiro yahayamesha makuru kuri wa kabiri ashikiriza iby'ubushikiranganje arongoye bwaranguye muri amezi 6 aheze umushikiranganje Ezekiel Nibigira amesha ko batanguye ibiganiro na bimwe mu bihugu na bimwe mu bihugu bikunze gukenera abakozi b'abarundi kurikira Ezekiel Nibigira murabizi yuko hamaze igihe hariho na cane abigeme abagore muza mwumva muti bagiga no hino na cane bihugu vya Oman, Arabia Saudite, Qatar n'ahandi twarakoze uko dushoboye kose kugira ngo turabe abo bantu bagenda baciye mu nzira y'ikinywari ingene bohora bagenda baciye mu nzira izwi n'amategeko tumaze igihe tugenda muri ivyo bihugu turondera yuko tugiriranira ico twita memorandum d'entente ingene tuzohora duhanahana abo bantu kandi ico gikorwa twagira tubabwire yuko kigeze kure ubu hariho ibihugu bibiri Arabia Saudite twaragize urugendo mu gihugu ca Qatar tukaba turiko tugera ku rwego tugeraho twumvikana kubijanye n'ayo masezerano y'ingene abarundi bohora bajayo biciye mu mategeko mu bijanye n'ingene leta isanzwe itunganijwe duheruka gutanga integuro y'itegeko izigwa n'inama shikiranganji idufasha gushiraho urwego hano muri buno bushikiranganji ruzoba rujejwe neza gukurikirana abo barundi baja kurondera akazi hanze aha rero twagomba turemeshe aba barundi bacu bagenda kurondera ubuzirya no hino tubabwire yuko vuba ibintu bigiye kugenda neza bagiye kuzohora bava hano mu gihugu cacu bizwi n'igihugu bagiye bagashika hariya babe bafise abantu bazobakurikirana neza abashikiranganje bagenzi bacu ivyo twaramaze kuvyumvikana hasigaye gusinya ayo masezerano Uyo akaba yaye Ezekiel Nibigira umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu mukanya tubatandukira mu gisata kivugwa makuru y'impunzi Humura Burundi Abarundi bari kugerageza kuja gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania bari muheruka guhunguka viswa ko ari kugushaka kwabo bariko barirukanwa mu bagana ikambi ya Nyarugusu iri mu district ya Kasuru bamwe birukanwa n'igipolisi bitanakunda ko bashika mu kambi hari nabandi bapakirwa imiduga bari bagize amahigwe bagashika muri kambi bari bahitiye bacumbikiwemwo ariko babanza kwakatishamwo kuja mu gasho canke gusubira iwabo idonido na Trésor Niyongabo Haraheze indwi irenga bamwe mu barundi bari bahungutse ku gushaka kwabo basubiye kuja gusaba ubuhungiro mu ikambi y'Inyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania. Amakuru duhabwa na bamwe mu mpunzi muri iyo kambi nuko abo basubira gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania baca mu mihorizwi abatari bake muri bo nabakenyezi biboneka ko baba barushe bavyimvye n'amaguru.
bageze mu gihugu ca Tanzania barahabwa urupapuro ndangampunzi rw'imfata kibanza ariko igipolisi ca Tanzania ntikiriko kirorohereza abo bariko barasubira gusaba ubuhungiro kuko arico kiriko kibasubiza mu Burundi ku nguvu. Ayo makuru nyene avuga ko igipolisi ca Tanzania catanguye kubirukana kuva ku igenekerezo rya 15 kuno kwezi aho hirukanywe abashika 200 ku igenekerezo rya 18 naho hakaba hirukanywe abashika 14. Ayo makuru nyene abandanya avuga yuko abemera gusubira mu Burundi babigira kubera ubwoba abatavyemeye nabo bakajanwa gufungirwa induta. Nayo mukuru w'ikambi ya Nyarugusu ntiyemeje izo nkuru canke ngo azihakane ariko yatubajije nimba mu Burundi muri kino gihe hari y'intambara. Twarondeye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania ariko turamukena. Arakoze Trésor Niyongabo tukivuga makuru nyirajanye n'impunzi yahagarikwa ry'imirongo y'amatelefone ku mpunzi zahungiye muri Tanzania yitekanijwe uyu munsi niryabaye rikiba nkuko byari byamenyeshejwe na leta ya Tanzania. Nubwo biruko amakuru dukesha ikinyamakuru The Citizen cyo mu gihugu ca Tanzania bamesha ko ikigo kijeje gucungera ituma tumanako ry'amakuru mu gihugu ca Tanzania gitekanya kugara imirongo y'amatelefone irenga ibihumbi 900 mu gihugu cyose. Muri yo irenga ibihumbi 600 ikayimaze kugagwa mu gice ca mbere nayo mu gice ca kabiri hatekanya kuzokugagwa irenga ibihumbi 300. Impunzi rero ziri muri ico gihugu ca Tanzania zikaba zifise icizere ko zigiye gutunganirizwa ku bijanye n'imirongo y'amatelefone. Ni mu gihe urongo ikambi y'impunzi ya Nyarugusu yatangiye gushira ikidodo ku mapuro z'impunzi zobafasha kwandikisha imirongo y'amatelefone yabo. Iganiro muri Burundi murakurikira muce ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BE. Mwigabane turiho cyo kuri uno wa 2010 umwaka wa 2020 RPA ibashikana mu gisagara ca Kigali umugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho tuganira n'umurundi yahunze akora akazi ko kotsa inyama bita umucopo. Aho kazi akaba amaze umwaka agakora kandi gakamufasha mu bitari bike. Igabane turiho cyo kuno wa kabiri mu gishikirizwa na Walter Kwizera. Turiho ni kiganiro gicaye hirya no hino ukimuza rundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Turiho mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ikaze mwese nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho kituyagira ibijanye n'ubuzima bw'abarundi bahunze. Kigali ni gisagara kibamwe abarundi batari bake. Muri bo harimo abahunze igihugu cyabo c'amavukiro. Mu kiganiro turiho cyo kuri wa 2010 tuganira n'umurundi w'impunzi aba mu gisagara ca Kigali akora akazi ko kudandaza inyama zokeje bita umucopo aho bita Nyabugogo. Mbega yaje ryari mu gihugu cy'u Rwanda yashikiye he kuki yahisemo umwuga wo kudandaza inyama zokeje mbeho nivyo yari asanzwe akora kuva kiri Burundi nakahe karusha kura muri uwo mwuga. Ivyo ni bimwe mu byo tugira tuyagire hamwe n'umutumire wacu Ismail Nsabiyumva. Kuri mikro muri kumwe na Walter Kwizera ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Uri radio shahuri radio. Turi neza na neza mu gisagara ca Kigali aho bita Nyabugogo. Kwibarabara bamwe bita kundagara abandi kuri Poilour. Mu rugo runini gwagutse ruteyemo ubwatsi bita gazo. Muri urwo rugo hakorerwamo ibikorwa bitandukanye. Muri abo bantu bahakorera harimo Ismail Nsabiyumva umusore w'imyaka 32 ni muremure afise ubusage mu mutwe ivyo benshi bita dread. Yambaye itaburiya yera ari nawe tugira tuganire. Ismail aratwiganira ingene yashitse mu Rwanda igihugu kimuhaye indaro kuva mu mwaka wa 2015. Navuye i Burundi mu 2015 mu kwezi kwa gatandatu. Ico gihe naraje ndavyibuka nashikiye Kimironko ku muntu w'inshuti yanje twari dusanzwe tuzananye i Burundi. Niwe nahamagaye arambwira kawa Kimironko none nashikiye. Yari rya mbere nje Kigali ntiyashika nyene nasanze hatandikana nini hari cyane y'u Burundi na hano mu Rwanda. Ariko gusanzwe utamenyereye nta nshuti canke abagenzi bufise. No kuvuga ngo nyene nabayeho mu buzima nyene usanzwe nk'umuntu
nk'umushitsi nyene ataza ahantu ntari impunzi nyene cyagiye twaje byari bigoye cyane nabayeho nyene mu buzima bwaho ngaho bwo kwiyungunganya ariko nyene umuntu nagiye sanga nyene n'aryamfasha mu tuntu tumwe n'utundi nk'ishikino nta kazi nayo mfise ngenda nkora utuntu two kwiyungunganya hirya no hino nshaka amafaranga mbese nta kazi na kamwe nasubiza inyuma kazi kose nabona ko kare butume mbona amafaranga ari uko yabangana uko kose naragakora gukora bizi ntabwo wabo uri ahantu utasanzwe bisanzwe n'undi uvuye ko ari muhira hanyuma ngo uje gucagurura n'iby'ubuzi akazi ubonye ni gukora ubundi mu ndakora nyine ibya mucopo wasanze ndimo gukora Ismail Nsabiyumva ntiyashitse ngo yicare yari yungunganije akora ubuzi butandukanye ari naho yakuye umutahe aca yigira umugambi wo kudandaza inyama zihishwa n'umuhisha benshi bazi ku izina ry'umucopo abigize ko babikora inshuti zanjye tunabifatanije ko je sijya nabikora kimwe kugira ngo ndahave n'ukuntu nimvire gukora bino nuko nyine ndabona no kuguma umuntu yicaye nta kazi afise bitoroshe kugira ngo ube muri iki gisagara nta kazi afise mitamwe noneho kubona nagerageza ufonde akazi kugira ngo umuntu arebe ukuntu yakomeza akaba nabanje kujya mu bucuruzi bw'indagara bafungiye imipaka mbona ko bitagikomeje Cheninze ikindi kintu cyofasha kugira ngo umuntu akomeze kwiyungunganya izo ndagara zavi Burundi nyene oya zava mu Buganda inyama zino zitandukanye nuko twe twazigiye Burundi inyama yeno azo gasanga bayisizeho ibyo bitango n'ibirungo byabo basizeho itomate ugasanga basizeho ibiki nkaba abarundi benshi batabyumvamo cyane noneho je ndiyumva ndavuga tosheho mucopo hano abantu bazajya baza bakisanga bakajya kwa mucopo bakajya ubwo burobe bakumva ko ari sawa kabisa akajya inyama nziza ara wari inyama mucopo ni inyama bayokije ku ifuru yahishwa n'umuhisha gusa ngo ni inyama ifisa kandi kanovera gatandukanye n'izindi nicyo cyatumye je nimvira gutanguza gukora mucopo kugira ngo umurundi wese azayashaka kujya akanyama kameze neza azaza akagiye ajye n'ubwo burobe umutumire wacu aremeza ko ako kazi kiwe asanzwe akora ko gukora umucopo harimo akarusho kuko kamushoboza kwibeshaho mu gisagara ca Kigali ariko ubuzima bwabo busanzwe butoroshe Ntango kudandaza ino micopo natangwe abantu batarabimenyera ko inyama zazitukura ngo ni mbisi ariko bageze aho bagiye bazimenyera bamaze kuzimenyera icopo gitegurwa ana kutukoresha inyama z'impene no kugura impene ukaza ukayibaga ukayitunganya warangiza ugakatakata inyama nkaje nkatakata zigihumbi ko zingana zibona Naziriya zo hirya zose n'igihumbi zose n'igihumbi none umenya gute ko zingana bipima gute bipimira mu ntoki nta wundi munzani dukoresha ni mu ntoki mu gushana bwo nyine nabona ko zihishwa n'umwuka gusa ntabwo zikora ku makara inyama ihishwa n'umwuka wonyine inyama yine yihiye turayitunganya tukashyiraho igitunguru kamagi n'indimu na sose magi umucopo bakoza amarobe cyangwa se ibirayi cyangwa ubugari bushushe nabonye ibintu byinshi kuko ndibeshijeho ndakodesha inzu kandi urabona ko nkomeje kubaho nta kibazo mfise kindi umucopo maze nk'umwaka umwe gusa none uretse kuriha inzu nta bindi bintu by'akarusho ubona byo bikumariye ukura muri kano kazi ntabwo cyobora n'ubundi ndakimariye kuko urumva ko nta kantu ndakabona bitangoye kandi numva niko kazi mfise nako kantunze ndabikora gatwe kanje nta wundi muntu dufatanije abanyagihugu niki cyanje kweli niki cy'abanyagihugu Tubi kiganiro nituriho turiko tuganira n'umurundi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali aho yiyungunganije atangura akazi ko kotsa inyama bita umucopo aho twamusanze ari karakorera hari abarundi bamaze kuhamenya baza kumushorera bamwe mu bo twavuganye bavuga ko bibakumbuza Burundi bigatuma bakunda kuhagendera uwundi nawe ati umucopo numeze nk'izindi nyama basanzwe bafungura mu bubare butandukanye buri Kigali je naje ngaha kurya imicopo kubera ko yo Ismaila bikora n'umugenzi wanje imicopo bwa mbere Ismaili ataratangura kuyikora wari usanzwe yizi wari usanzwe yifungura yego imicopo nari sanzwe ndayizi kuva nkiri mu Burundi copo narayijya uko jewe muhira ni mu Bwiza kandi murabiswa ari quartier bakora imicopo anagize imana mbona bayikuye mu Bwiza barayitwegereje ngaho i Kigali ndavuga ni na mata bya y'amavuta umucopo ikintu ca mbere n'inyama
ihishwa n'umwuka ibintu vy'amaraso biba birimwo n'inyama iba yumutse mugabo ziriya brochette ari gihe ugenda gukora brochette ugasanga barayibabuye ukayirya itahiye ndi y'umucopo ndumva ko ndi inyama imeze neza kabisa barabikora neza kweri abantu bose ndabona barabikunda iyo hari uburobe tukayikuza uburobe hataburobe buhari tukawukoza ubugari cyangwa tukawukoza ibiraya kunezererwa si cyane kubera ko urabona aracafise intera ndende ntihagitangura ariko ariyungunganya petetre ari ibintu bitaragenda neza mugabo ejo cyangwa hirya ejo uko Imana izogenda imufasha zogenda bikosora. Ego je ndamumenye vuba ariko ahera nk'amezi 7-8 none mbona wiranze uwo wicaye umwanya munininya uracarindiriye ntibirasha canke nturatanga komande bimeze gute oya je komande nkubona yimuhaye arazi byaza kunzana gusa niko bafise abakiriya benshi ndarindira yaheza akanzanira none ko tuza ahantu hose umukiriya aba ari umwami wewe ntibigushavuza kubona urindiriye umwanya ungana gutya oya nk'umuntu akunda umucopo si nkunda kwihuta cyane kuko banzi ntari nubona hafi cyitumere cyo mbanza kurindira nyene nkarindira icyo nashatse akijya ntekereje ikintu washimye kwa Ismaili ni giki hanini novuga nka jenda umubo amera tuma ubuntu yiyegereza hanyine ikintu nyama y'umucopo iraryoha ayihurira na brochette nayihurira n'izo zindi mpara nomva bagira umucopo ko uba wumutse kandi ufise na kanovera ni nyama ibikoze neza yo mu furu hanyuma rero gituma ubona turindira uyihenze ngo urabihevye wocubura ntusaba kuronka ko akora biki kurana nawe nateye imbere cyane nk'abandi ntafise byinshi akora wenyene kungira no kwera uburyo kubura uburyo bukwiye kugira yagura ico gikorwa ciwe ni kimwe mu ntambamyi amaze guhura nazo mu mwaka amaze ariko arakora uwo mwuga wiwe. Ikibazo umuntu akunda guhura navyo urabizi hano mu Rwanda ntago yemera ko umuntu apfa gushinga business ahantu hariho hose ntago apfa kuhashira ibintu byo kugira ngo apfa kubyemera hari amategeko bagutegeka barankombera nakora ari haruguru ku muhanda barahamvanye ubu banakonaje hano muri Jardin ubu none ndakora si ibiyene katari ko barabarango hace uhabone uwo abakiriya banje n'abantu babazo n'ubundi ko sanzwe ndi hano watazi ko sanzwe ndi hano nta mukiriya mushasha apfa kubabona ko no kurinyigisha hano hantu nkorera sijeje nyine ndahakorera hari abandi bafisemo ibyayi bafisemo ibiharage bafisemo imiceri bafisemo ibintu byinshi kuko ngo yaba nafise ubushobozi no kotesheje ahantu hanje jenyine kugira ngo mbashe gucuruza bya bindi byose niba inyama zinyunguye kirana nakibya biharage nabyo bimpe ayo kuja kurangura ibindi bintu guco kimwe ndakinyungura n'ikindi kinyungura ariko kwa nta bushobozi mfise naye ndafatanya n'ubundi je mfata akantu gato ko ncuruza muzo nyama naho curuza ibyo bindi ariko mba yonza ko afise ubushobozi nakugenda nakotesha ahantu hanje nkaba nabasha gushira mu ibyo bintu byose kuko naho nogira abakiriya benshi nk'amafanta sije ndacuruza kweri sindabyemere ko nawe tuwafatanije ugacuruza ibyo kunywa n'amaji n'ibindi byose byincuruza inyama gusa nubwo borobe babwavuye Burundi iyo ni intambamye ariko byashobotse nk'abantu nkorera byose noca ndabicuruza umukiri umwe araguhamagara undi agahamagara ukabura uwo witaba n'ureka ntubona yuko ukeneye umuntu yo gufasha gukora akazi umuntu yomfasha ndamukeneye ariko nawe bavyumva ko ari kuyungunganya. Mu gusozera kino kiganiro cacu Ismaili Sabiyumva ahamagarira urundi gwaruka gukura amaboko mu mpuzu rukamenya kwibeshaho no kugira ibyo rubiri yakuye. Kamuntu batera nuko nta muntu n'umwe yoshika mu kindi gihugu ngo nuko ataragiye gucyaba ngo cicara boshaka ikintu cyari cyo cyose kikagutunga kugira ngo ukomeze ubeho uticaye cyase ngo uje gusabiriza. Yego twebwe nubwo turi impunzi ako tufise ingufu tufise n'ivyumviro kandi byiza birashe. Twese dushobora gukora n'uri yashobora gukora nanjye nshobora gukora nuko tudashobora gukora bimwe ariko icyo ukora cyose ukagerageza ukagira ikintu havunikiye kandi iyo ugiye gukora byase bikunze iyo murakora n'Imana iraguha kuko niyo yavuze ngo mukore muzogira gute muzoro je novuga ko umwe wese afite icyo ushoboye gukora niba ugiye nshobora gukora telefone cyangwa ukunda kuri telefone yo nshobora gukora micopo cyangwa ukunda kuri micopo nshobora gukora n'akandi kantu nshobora ukunda gukora kugira ngo mbashe kubaho ntagiye gusaba niyo no musacha enda musaba akazi ko sinje kumusaba amafaranga ngiro wamufasha ije nawe ubona nawe kwikora ibyawe nuzimba abantu ugurisha neza ntuze kugiciro kizwe dukakare ugende ku murimo muri
murahejeje kumviriza umusore w'imyaka 32 yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali akora akazi ko kotsa umucopo. Mwumvise ingene yashoboye kwiyungunganya agakora akazi kamufasha kwibeshaho mu gisagara ca Kigali. Asozera asaba ko wogira icyo amufasha iyo mufasha kugira yagura ako kazi kiwe akiteza imbere. Yuga kare ugende ku murimo. Yuga kare ugende ku murimo. Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho ahani naho tugarukira iki kiganiro turiho cyo kuri uno wa 2021 umwaka wa 2020. Ndashimiye umutumire wacu yaduhaye ikiganiro. Shimire namwe mwese twari duteramanye. Marie Ange yakoze yadufashije gutororokanya aya majwi turamukengurukiye. Walter Kwizera mwari kumwe kuri micro ndabasezeye mugira iteka nitekane naho ubutaha. Cari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho. Arakoze Walter Kwizera nonga kujyojwe igiwe cyosozera ko amakuru muri mikironde mwariko murakurikira nkabashimiye mwebwe mwese mwateza abiri nkashimira bagenzanje umwese kucafashije kugira amakuru asho gutororokanywa mwebwe ivyuma ye Fabrice mu rukundo ndamukengurukiye wafashe amasanamu yari MS Steve niyungeko ndamukengurukiye Joel Venuhire meje kwashikiza ano makuru nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira amahoro y'uhoraho. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.